abarundi bamye berekana kuva kera ubwitonzi bwabo butangaje, ibintu batemera bakabanza bakabibamwo, bakamera nk'abemerana, abategetsi bakabona bakomerwa amashi, kamenga abanyagihugu barabibemereye ivyo bariko baragira. Hakaba rero umwanya habaho bamwe baza baravuga nk'uku kwacu, nk'uku kwanyu, arabafata inzira zitandukanye z'ingene babikorako. Iyo ibikira imigwi mito mito igenda yitunganye, ariko harabaho umwanya abanyagihugu bahaguruka bakerekana ko bansi ikintu, rimwe na rimwe ari navyo bihora binavyara ibintu bibi cyane. Rero abategetsi batwara uyu munsi ntibakwiye kwibagira ico. Noneho biraboneka ko banabizi, abategetsi batwara Uburundi biraboneka ko babizi, bituvuga nabo nyene barabizi. Iyo uravye inguvu bashira mu bintu vyo gucunga abanyagihugu, urabona neza ko ari abategetsi bagira bati aba banyagihugu bacu umunsi umwe bazotugumukana, none tuzobigira gute? Aha wumva bagwiza imbonerakure bigisha ibya gisirikare, aha wumva amafaranga ajanye n'iperereza aguma aduzwa cane buri mwaka. Nuko n'ubutegetsi bubizi ko hariho aho abarundi bazogera, ntibabandanye kuvyemera, ariko kenshi aho ubutegetsi buheza bukihendera nuko kwibaza ngo tuzoba twarakoze inguvu zirengera abanyagihugu, kuko nabo nyene bavyigishwa umunsi umwe bazoba mu bagumuka. Kuko jewe ndiko ndumviriza iyo ndavye abanyandikira bavuga nyene babuze ivyo bakeneye, abasende DFDD barimwo na benshi, n'izo mbonerakure zirimwo mu babura bino bintu. Iyo limiteri iriko irabiba ntitandukanya ngo mbega umusende DFDD n'uyuhe, utari umusende DFDD n'uyuhe. Iyo anagesa iriko irabiba usanga bagowe bose, abarimyi bari mu migwi yose. Ivyo twagiye turavuga ko byose irifumbire baribura bose, pasiporo abazikenera bari no muri CNDD-FDD nabo nyene baramwe mu babibura. Ibi byose tuvuga n'amagorwa ariko barundi bo migwi yose, ku buryo umunsi umwe nabo leta iba yibaza ko izokoresha izotinda ikarengerwa, nabo nyene bakaba muri aba batinda bagaheba, bakavyanka bakavuga bati ntitwemera ko ibintu bibandanya gutya. Ikibazo ca Mali, ivyo bintu bifata umwanya ungana gute? Nico kenshi baca bambaza ngo bibaza ko bizoba ryari, bibaza ko abarundi bazobikora ryahari. Ic'amatongo abantu ntibagifate minenegwe, buriya hari ivyo abasendefede naho tuvuga ngo womengo nta ntumbero baba bafise, warabumvirije baba baravuze. Igihe Evariste Ndayishimiye yitoza muri 2020, umwumvirije kimwe mu bintu yavuze incuro nyinshi ariko ariyamamaza cyari kijyanye n'amatongo. Yari umuntu avuga ikintu yita réforme agraire, yari umuntu avuga ko hari abantu bafise ngo amatongo manini ngo badakoresha, ngo iruhande y'abandi nabo ngo badafise amatongo. Iki ni ikintu yasubiyemwo incuro nyinshi. Amaze gushika ku butegetsi, barambwiye abandi mu bo bari kumwe, bambwiye bati iyo ntumbero y'ukwaka amatongo abantu yarayifise, mugabo harabaho ngo bamwe mu bafashe Uburundi bamuhanuye bati ivyo bintu ukavyitamwo utabiteguye neza, ahubwo uratanguza intambara mu gihugu. Burya ntihagire uwuhenda abantu ngo yarahindutse. Intumbero afise ni yayindi, ariho afise intumbero y'ukunyaga amatongo y'abantu. Ico ariko arakora ni ubwenge bwinshi, gusinziriza abantu, kubatwara gahoro gahoro umengana ibintu vyiza ariko arababwira. Hanyuma nk'ubavuze bati ibintu babigize digitaliza, amatongo yose barayafise mu mashini. Ninde ababifise? Bwa mbere bwo imigambi yose bene iyo usanga biriko biza guhereza ku muntu yitwa Donatien Ndayishimiye, afite societe, mbega ya societe yiwe yitwa gute ntishotse za mu mutwe, ariko abariko baranyumviriza benshi baraza kuyitora. Ego iyo rero abanza vyegeranirize hamwe, bamaze kuvyegeranya bace bicara, ninde afite itongo he. Muri bamwe twanka bazokwicara abandi barati mbega Pacifique twanka yo afise amatongo angahe, mbega Ines ko tumwanka nawe afise amatongo angahe, mbega bamvuga inyumvira ko aturembeje burya afise amatongo angahe mu Burundi, mbega naka wundi afise iki niki kiri hehe. Gutyo hariho bamwe bitazonashoboka nuko bashika no mu gihugu kuvyandikisha nk'aba bagize impunzi. Hanyuma intambwe ikurikirizo yo kurahaba ninde twaka ninde tutaka, twumwaka iki tumwaka ibiki, gutyo
burya intumbero nyamukuru ntimuyirendere kure, iri muri iryo jambo ryavuzwe imbere, hasigaye kugenda biga gahoro gahoro aho babicisha mu kunyaga. Muribuka yuko hakiri umushikiranganji Dieudonné Dukundane, uyu yahahora ajejwe ivy'amatongo nyene birimwo n'ivy'ibisagara. Muribuka imbere yuko akugwa ngira nk'umwaka imbere, aho yaratanguye kuvuga ingene ibisagara bigiye kubakwa, bafise amatongo mu bisagara ingene bigiye kugenda, induru ikakivuga, naho nyene intumbero y'ukunyaga amatongo yarumvikamo. Ntiyagire rero wihenda na gatoyi ngo hari izindi ntumbero abantu bafise nizo kunyaga. Cengira ko no ngaha ntiyagire n'abaza guhendwa ngo ni ibintu bifatiye ku moko. Urwanko bararufise nirwo rw'amoko, ariko urwanko barufise ku rugero runini cyane. Abo bashaka kunyaga ni benshi, ntabwo bigarukira ku moko. Jewe nigeze kuganira n'umuntu, umwana yabaye imfuvyi mu 1972, bamwiciye se, yari umukozi wa leta, arakura, ubu arafise urugaragara ko kenshi ndiko ndavuga ndayirinda kuvuga ibituma nk'uwo muntu acamenyekana, hari nk'ijambo rimwe novuga bakacatora uwo ari we. Niwe igihe kimwe bariko baramutwara itongo ryiwe, hariho umuntu avuga ngo ariko arubaka ngo ibintu birebire bidasanzwe, amushimagiriza ngo mu gisagara ca Bujumbura. Uwo muntu bwa mbere arambwira ati je nashaka ushira habona bino bintu, uyu muntu ariko yubaka mu itongo rya data, ndi umuhutu kandi n'uwo ariko arubaka n'umuhutu. Atariko hageze aho twoja kubirondera mu nyacyo, ambwira ati bya bintu ntubikore kuko nasanze iryo tongo ari rya Ndayishimiye, bijya mubona bariko birubakwa vyitirirwa urya muntu, ariko nyene byo ukuri twasanze ari Ndayishimiye, ukabishira habona nanje baranca umutwe. N'umuhutu yanyazwe ivyiwe, yabinyazwe n'abahutu, kandi atagira isaganiza, avuga ati ntunabivuge, mpava ngira kuba nabuze abavyeyi, mbure na ryatongo, ubuce mbura n'ubuzima, nsiga utwana twanje natwe ari imfuvyi. Ntiyagire uhendwa ngo nibibazo vy'amoko, akarenganya umuntu wese agashigikira, amenye ko ubwa mbere umenga kari kure ku wundi, kurya ugashikira niko kakugarukako kakuzako. Niwe ryoherwa ngo bagira abanyage banaka, uzumenye ko bizohereza kunyaga ivy'iwawe. Ego urakoze cyane Pacifique Ndazwe. Urakurikiye Frederic bamvuga inyumvira ati ibyo tubona uno munsi ni kubera ko leta ihari, abategetsi bahari bahisemo kubanza kwiha, babona ko kumbura ibihari batokwigwa ngo n'abanyagihugu bakwigwe, babanza kwiha abanyagihugu bakagira ibyo babaha n'ivyo babima. Wowe uravye uko bimeze uno munsi, ivyo watudondaguriye na wewe mwegeranyije muri Fokode, ubihisigure iyihe kubera ko uno munsi bimeze gutyo mu Burundi? Nukuri nisinza kuja kure yuko ahejeje kubivuga. Igihe kimwe nigeze kumviriza Perezida Ndayishimiye wenyene ariko aravuga ati igihe twava ku rugamba bakadushira mu nzego, twari tuzi ko tuje gutunga, twari tuzi ko bajya abantu bakorera leta ari abantu bahiriwe, ari abantu bafise amafaranga menshi, bicaye ku bifaranga bitagira uko bingana. Rero ati jewe ndi generale, ishitse barampa umushahara, nimba ico gihe yavuze ko yasanze ahembwa 80,000. Ati ndumigwa, ati ntangura kubaza ati ibi nivyo mwahora murimwo, nivyo mwahora mubibabeshejeho, uko niko mwahora mubayeho? Hakaba kandi iyindi ngorane novuga yaranze aba batwara Uburundi uyu munsi, nuko n'igihe bari ku rugamba inyifato yabo yari ifise akantu ko gusahura ku rugero rudasanzwe. Abantu baribuka aho baciye hose ingene bagenda biba, ingene ku mabarabara bategera imiduga bagatwara ibintu. Rero haba mu Burundi haba n'ahandi hose usanga baraciye iyo mu za Kongo n'ahandi, n'abantu bagumye bafise iyo ngendo yuko aho ugeze uyora ibyo hasanze. Rero bamaze kwinjira mu nzego z'igihugu, baraheza biga iyo ngendo nyene ingene bayibandanya. Mbere bamwe hari aho muranumva bivugira bati hari bamwe mu bo twasanze mu nzego babidufashije kuvyiga, bakatwereka neza ingene umuntu abikora. N'ahandi urumva wa mutima nyene ukwiba bari bawusanganywe, igisata cose barimwo ukabona kigenda kiyonga, ibintu bitagishobora gukorwa, abantu baratunga mu rugero rudasanzwe mu mwanya muto. Rero uko bakomera, uteye akomera wese aho akomereye atera yiha.
ejo bundi muribuka baca urubanza rwa General Bunyoni, bavuga ngo afise amaparisera angana gutya, afise amazu angana uko, afise imiduga ingana gutya. Niho nigeze kubaza nti koko n'urubanza ruhagaze ku kugwanya bene uko kugwiza ibintu canke nuko uyu ariwe bakeneye, ubugiye ugasubira ukabaraba abitwa ko bamukiriye urubanza bameze uko nyene. Uyu munsi wumvise amatungo Ndayishimiye aba ariko aravugwamwo, ngo yaguze ihoteri iyi, yaguze inzu ihagaze aha, kumva amafaranga arengeje ubwenge, kumva abantu bagenda bakagura urupangu ngo miliyaridi 10, abantu ngo miliyaridi 4 ngaha, ahandi zingana gutya. Aya mafaranga avahe? Ibyo bifaranga aba bantu bafise umengo ni nk'ibintu bayoye ahantu bivahe? Ubwo busuma ikintu cyose gishobora kuvamwo amafaranga bobo bariko barakigurisha. Niho ucuza kubona rero nk'inyubako, ngarutse hamwe navuga nti ndaza kuhagaruka, nk'inyubako y'ishirahamwe nka FOMI, ingene iryo shirahamwe ryubatse ubona ari ishirahamwe ryubakiye nyene kuri ubwo busuma, niko ubona ryubatse. Ubwa mbere bwo Jesse nibaza ko ariho ibindi bintu bimenyerewe mu mashirahamwe yigenga, simvuze yigenga nkuko tuvuga ngo société civile, yigenga muri sense ya entreprise commerciale icyamahera atari n'ishirahamwe rya leta, aho usanga ishirahamwe ryigenga ryo ribayeho ryaka abakiriya amafaranga y'ivyo bakeneye kuzorigurira imbere yuko babironka. Ryigenga ngo nshimika wana entreprise yigenga yinjiza amafaranga ku nyungu z'abantu, ukumva bavuga ngo twebwe tugira dukore ifumbire, hanyuma hakaba itegeko ko abarimyi bose bo mu Burundi bazokoresha iyo fumbire, mu nyuma hakaca haza kubategeka ko abakeneye iyo fumbire bazoyiriha batarayibona, ngo kwisize niza tuzoba twayibazaniye, abantu bakariha no mu kuriha ukaba umengana ibintu by'itegeko. Hanyuma ya societe ya entreprise ikakigenda gukoresha amafaranga yawe wewe nyene uzoyigurira, igakondera gukoresha amafaranga yawe, haciye umwaka ukazogaruka ukarindira ko bakuzanira ivyo bakoze. Je sinzi ko ari ikindi kintu na kimwe kibaho kimeze gutyo. Ni ibintu tubona muri FOMI gusa. Ivyo vya FOMI kandi ugiye kubiraba vyubakiwe ahantu hakomeye, vyubakiwe ubwa mbere ku kurondera gutwara amafaranga y'imfashanyo. Buriya igisata c'uburimyi ni igisata kirimwo amafaranga menshi y'abafasha Uburundi. Muri uko gufasha Uburundi harimo gufasha uko abarimyi baronka ifumbire ku mafaranga make. Imbere y'abo bantu bose bafasha, usanga kenshi abafasha igihugu baragiye baragabura ibisata. Imbere ya bose hari igihugu c'Ubuholandi, akaba arico gihuza abantu bose bafasha mu gisata c'uburimyi. Ubuholande hakaca haza rero n'izindi nzego zose usanga zikora muri ico gisata, ugasanga harimo na kaminuza y'u Burundi nko mu gisata ca Fakagro. Abo bose bakicara hamwe bakurikirana ivyo bintu, kugeraho rero abafasha Uburundi bavuga bati reka tugerageze bafatanije na leta 70% y'amafaranga umurimyi yoguze refertilisant ifumbire arihwe nabo bafasha be na leta. Niho muca mwumvira uyu mugamba ahantu wubakiye ku kwiba. Rero urumva ya societe ikiyora ya mafaranga yose azava muri leta no mu bafasha igihugu, ikaca 30% nasigaye azorihwa n'umunyagihugu, rero nyene ikavuga iti ni muyampa imbere. Ryashira hamwe rikaca rigenda rikikorera ifumbire rishatse uko ringana uko rishatse. Sije ndiko ndabivuga, ibi vyavuzwe n'umushikiranganje w'ikigiga cya leta. Ryashira hamwe rikagenda rikabikora, mu nyuma rikagaruka rigakwira mu gihugu, bakavuga ati twahaye abanyagihugu ifumbire, haronse bangahe, byatanzwe gute, ivyo nta numwe ariho abikurikirana. Ryashira hamwe rica rigaruka muri leta rero riti naho wampaye amahera ahubwo je natanze ifumbire isumba niyo twari twaravuganye, uba ahubwo nyongera. Bimwe umushikiranganje Arendi Kumana yariko aragumuka ko avuga ati ibigeze nshobora kuvyemera. Ni gute mu gihugu abanyagihugu bariko bararira, bamaze umwaka bataronse ifumbire yabo, ariko namwe muri FOMI mukagaruka muvuga ngo nitubahe, siniba ko yavuga miliyaridi 100, ngo tubahe miliyaridi 100 ngo zirenga ku byo twari twavuganye ngo mwatanze nyinshi kurusha, kandi abatanze bobo batanaronse. Wacu ugenda kuraba iryo shira hamwe rironka ivyo bintu, ni ishira hamwe ryande. Nimwibuke yuko
igihe Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi havuzwe ikibazo c'amafaranga ya FOMI yitwa ko yandikiwe umukuru w'igihugu yari ahavuye. Ico gihe bavuga ko afise ama-action, sinibuka ko bavuga ko we wagera muri 10 miliyari canke amamiliyari 10 canke 20, sincibuka neza ibiharuro ku mutwe. Umuryango wa President Nkurunziza baragirayo abemereye bazobasubiza. Mugabo muri FOMI mu biba ko ico gihe havugwa ko bavuga bati aya n'amafaranga dusanzwe tubikiye umuntu wese abaye umukuru w'igihugu, ntabwo ari amafaranga Nkurunziza yatuzaniye ashiramwo, ama-action twayamuhaye kubera ari umukuru w'igihugu, n'uwindi wese azoza naza vyikiramwo tuze turamuha. Aho ukaca usanga rero hari uyo mukuru w'igihugu, hari umushikiranganje wa mbere, ugasanga bafata ingingo muri ivyo bintu bafise n'imitahe muri rya shirahamwe. Umushikiranganje yarajejwe uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema, ukaca umusanga ari muri rya shirahamwe afise y'umutahe. Umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta asohora aya mafaranga, ukaca umusanga nawe nyene ari muri rya shirahamwe. Usohora amafaranga muri BRB ugasanga n'urufadikirane, ukagira uti ibi bintu vyitwa gute? Abasohora amafaranga muri leta bemeza ko bino bintu vyaguzwe, nibo nyene bene ryashira hamwe ryakira ya mafaranga, hanyuma ryashira hamwe ntiritange n'ivyo umunyagihugu akenewe, ariko ryo rikaguma riyora amafaranga yose ya leta. Nibaza ko iyo ari ishusho nziza y'ico kintu cubatswe c'ubusuma, ingene igihugu cibwa kikibwa n'abatwara igihugu. Tweho yo turi nko muri Focodiyo tuko turavuga ivya FOMI, muraje ko tuyatuvugana wa muntu yanyurujwe mu ntango ya FOMI iriko irubakwa ivuka witwa Matwi mu Rutana, yavuga ati twe naziranotse turiko turubaka ikintu gikomeye mu kihinguriro ryuzura twe twimukira Bujumbura. Ati burya jengiye kuba umuntu akomeye cyane, yabibwira abantu bose, ariko bica bihera anyurujwe. Anyurugwa nabande? Anyurugwa n'inzego zicungera umukuru w'igihugu, ico gihe yari President Nkurunziza. Ca wumva ivyo bintu ingene vyubatse bihuye na bimwe Federico bavuye imbere ko atubwira aho intwaro yo nyene yubakwa mu kwiba umunyagihugu. Ego, mu kiganiro batanze ejo abavugizi b'inzego zitandukanye nko ku kibazo ca FOMI basiguye yuko ari kubera abarimyi babaye benshi, ariko nubwo ari uko kandi bo babizi, abarimyi ntibasiba gutangishwa ayo mafaranga kandi bazi yuko batazobaha bose ivyo basavye. Ku vy'amapasiporo basiguye ko cari icuma cari capfuye, ariko navyo bimaze igihe kinini kubu cakoze biriko biragenda neza. Ku banagesa naho basigura ko habaye ukwihenda, hari abarimyi basimbwe ku ntonde z'abaronka amafaranga. Frederic Mvuginyumvira na Pacifique Nahazwe, izo nyishu muzisigura gute muravye ibiri mu gihugu? Mpere kuri Pacifique. Izi nyishu zatanzwe n'inyishu z'akamaramaza. Ubwa mbere bwo jewe ndavuga gose ko kijya higaniro ntagitahura ingene abavugizi, abantu bitwa abavugizi b'inzego, aribo baja imbere y'abarundi ngo bagira bishure ibibazo vy'abarundi, kandi izo nzego zifiswe abaziramutswa, zifise abazijejwe mu bihugu byose vyisoneye. Iki ni kibazo novuga ngenda cite mu gifaransa, abumva igifaransa niwe ngira baza kucumva neza, ca responsabilité canke accountability y'abatwara igihugu. Hari ibintu bitabaho. Ntushobora kuvuga ko iyo abanyagihugu bafise uwo bajeje inzego z'igihugu, uwo muntu hageze ko abanyagihugu babaza ibibazo vyabo atitaba, akarungika ngo afise ngo abantu bamuvugira. Ubundi abavugizi akazi kabo kameze gute? Umuvugizi n'umuntu yama hafi y'abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru n'abantu barondera inzego buri kanya. Ntabwo umutegetsi byoshoboka ko umwanya wose aguma ariko arishura abamenyesha makuru. Rero abavugizi baraho, iradiyi, kinyamakuru iki, umwanya wose barondeye ubwo rwego, uwo muvugizi akishura ibintu bito bito vyo hafi. Mugabo umuvugizi ntarekuriwe kuja guhagararira urwego wenyene ngo abe ari we yishura ibibazo by'abanyagihugu, aba ari bumenga asigaye ariko arafata ingingo aho hantu. Nimba umukuru w'igihugu turatubona wenyene abikora mu mpera y'umwaka canke kabiri mu mwaka, nimba umukuru w'igihugu hariho iyindi myanya abafatiriwe, hariho umuntu arongoye leta. Umukuru w'igihugu yitorewe n'abanyagihugu
niwe yishura abanyagihugu. Umukuru wa leta nawe yemezwa n'inama nshingamateka, ni ukuvuga de manière indirecte, niwe wundi abazwa ivy'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu atariho, umuntu wenyine ashobora kwishura politike yose y'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Abashikiranganje nabo nyene barashobora kwishura mu bisata babajejwe, ariko ubundi ntibibaho ko umuntu yitwa umuvugizi ari wasigara umengo niwe yatowe n'umunyagihugu, niwe yishura ibibazo by'umunyagihugu. Ivyo nta handi bibaho ku isi, ni ibintu byadutse mu Burundi, sinzi gituma turiko turayimenyera gutyo. Ico kintu abantu bakwiye kukigwanya. Nko mu nyishu zatanzwe ejo, hariho aho je mfise ibibazo ndiko nja ku kibazo nyene umbajije. Ubwa mbere bwo haratanzwe inyishu ku bintu vya fomi itumvikana. Abanyagihugu bararishe, amafaranga yaratojwe, hanyuma ukaca ugaruka ngo ikibazo kiriho ngo nuko abarimyi babaye benshi. Mbega fomi iriko iratoza amafaranga y'abarimyi ntibibona ko ari benshi? Kwitavuga ngo mumpaye amafaranga menshi cyane, ibi bintu ntabyo nshoboye. Nibutse ko twamaze kumva umurimyi atanga 30%, abo bose baratanze. Leta nayo nyene iratanze 70%, bihuye na babarimyi batanze 30%. Ayo mafaranga yose fomi irayakiriye. Hanyuma hageze guha abanyagihugu ivyo bateza kuronka, fomi yo kigaruka ikavuga ngo reka bwa bundi mwabaye benshi ngo sinshobora kubaha, bizoca bigenda gute? Uyu munsi hari umunyagihugu yanyandikiye ati vuba nzobibasangiza muzoyibona. Yanyandikiye ati je ndashaka mumfashe kumenya ingene umuntu yo kwitwarira fomi, ni mumfashe. Je fomi maze imyaka ngura ifumbire, nahora nimbura amatoni 3, sinza kuvuga ico yimbura icari cyo baba cyamutora. None ubu sinibaza yuko nzoshobora no kuronka itoni imwe kubera ko fomi yase kumpa ifumbire yanje. Iyo fomi irashobora kuziga avuga ngo oya sindaguha ivyawe kuko mwabaye benshi, kandi uyu muntu yaraguze. Fomi ni hehe ivuga ko izokwishurira amafaranga y'abarimyi yariye? Canke ni hehe ivuga ingene izokwishura uruhombo yateje abo barimyi? Kumbura bari gupfunga bamenya hakiri kare ingene bo kwitunganya ukundi iyo fumbire, bakaraba uko boyironka ukundi. Canke iyi leta yoyo yugara ko kera ifumbire yashobora kuva hanze. Frederic Bamvuga inyumvira ko mbura aza kubidusangiza akiri muri leta. Ico kibazo c'ifumbire camyeho ko gukenera ifumbire abarimyi bakoresha. Kera fomi itaraza ifumbire yavahe? None iyo fumbire yazi ico gihe ubu yaciye ijahe? Ni kubera iki nimba fomi idashobora gukwiriza abarundi bose, hamwe ifumbire yahora iva itobandanya ihava? Aho hariho responsabilité ikomeye cyane. Rero aho ngiye kugaruka kuri abavugizi, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'umuvugizi wa leta, uyu muvugizi avugira leta, baca barishura bavuga bati ko rero ko ari benshi ababikeneye ubu, abanyagihugu nibahindure batangure kwijukira ya fumbire kavukire, bagize ati fumier organique. Ivyo bivuzwe n'umuvugizi w'izo nzego. Turakeneye kumenya umuvugizi nta ngingo afata, umuvugizi ntatanga intumbero shasha mu gihugu. Mbega ibi vyavuzwe n'aba bavugizi babiri ni iciyumviro cyabo canke leta yamaze gufata intumbero nshasha yo kubwira abarimyi ati turahinduye ubu ibi vya fomi tugiye gutera tubisohokamwo, tugiye gusubira kubigisha intumbero nshasha yo kugaruka ku ifumbire ya kera? Mbega icatumye ubwa mbere ifumbire ya kera bayivako bagashimika kuri ya fomi cyari igiki? Ico catumye babigira uko ubu kirahindutse? Hari ivyigwa vyabaye cyangwa umuvugizi apfuye gusohora ibimujemwo? Rero ni ngaha tuba dukeneye abafata ingingo ko aribo bavuga, kuko aribo bazobibazwa. Mbega ubu umuntu yoshobora kubaza leta ati ikintu cyavuzwe n'umuvugizi none kirakwangaja, ubu intumbero niyi canke tubifate gute? Niki numva naringiye gushimika ko kuri izo nyishu kubwanje jewe numvise ko giteye isoni cyane. Ibi vy'ama passport ni ibintu bigenda bivugwa gutyo, si ubwa mbere. Hariho umwanya ama passport humva bavuze bati agiye kuboneka. Ndibuka Gervain Ndirakobuca akiri umushikiranganje wa mbere, igihe yigeze nawe nyene kuvuga, we yavuga ngo aho ubutabo bukoregwa ngo wahora buzana ngo basanze yarabazimba, ngo bahinduye, ngo batoye uwundi, ngo none abantu nibatenyenye ubutabo buragiye kuboneka. Ugasanga haraca umwanya abanyagihugu bataronka ubutabo, hakacabaho amezi 2 canke 3
basubira bakaburonka bikaca bisubira bigacika, akaca haza yindi nkuru, ni icuma capfuye, ni produit zibuze, ni biki vyandagutakiye baza barazana, ariko intumbero nyamukuru iboneka neza muri PAF ni intumbero y'ubusuma. Igihe cose pasiporo zitaba ziriko ziratangwa, uzosanga vyoroshe kuyironka pasiporo uyigura umuriyoni, umuriyoni n'igice, imiliyoni zibiri, imiliyoni vyarageze naho zigera kuri miliyoni zitatu kuri aba basirikare bariko baraja za Dubai. Ayo mafaranga aja kwande? Ayo mafaranga usanga ari amafaranga agabugwa guhera ku muntu muto muri PAF gushika kuwutwara PAF, bose ayo mafaranga baba bayazi, kuko ubundi uwo mukuru wa PAF yavuze ati nta pasiporo zigisohoka, akabona ari iziriko zirasohoka, yobaza ati ibi vyovyo biriko bishoboka gute? Ni ukuvuga umurongo wose, kuko pasiporo guhera ku mukuru wa PAF barayisinyira, ni ukuvuga uwo murongo wose uraronka kuri ayo mafaranga. N'ubu rero bavuze ngo barabironse, ni witega amezi 2 canke 3, hari ikindi kintu kizopfa bacasubira muri ya system yuko pasiporo imwe igurishwa umuriyoni canke imiliyoni zitatu, kubera ko ari byo baheza bakungukiramo. Umuntu akaca nibaza impamvu nk'uyu mukuru wa PAF amaze imyaka yose, ndayishimiye, amaze ku butegetsi nimba ntibeshi, umuntu akaca yibaza uyu mukuru wa PAF Maurice Mbonimpa aguma yidogerwa ico kiringo cose, yama ariko aravugwa muri ivyo bintu, abantu bama ariko avuga ubwo busuma buhabera, ni kuki muri ico kiringo cose atigera ahindurwa? Acaba akabaza ubwo Maurice Mbonimpa we bigarukiriwe canke mu kugabura ayo mafaranga y'ivyo bintu birarenga no kwa Maurice Mbonimpa? Naho ku bwanje niba ico kibazo gihagaze. Ego, Frederic bamvuga inyumvira ijambo nirwanya. Urakoze no kunyongera ijambo. Imbere yuko neshura kino kibazo c'abavugizi, mbanze ngaruke ku ntumbero ya leta iri mu maso ya kure. Intumbero ya leta kandi ya mbere amaze gushikwako ni gushira abanyagihugu inyuma, ntiso ndi kuyumvira kuko barayigora. Mugabo kandi nibutse ko hari inkingi zitatu zigize ico bita leta, nabo banyagihugu, nizo nzego, n'uburyo buva mu banyagihugu bukava abanyagihugu baza gufasha izo nzego nazo zikiga ingene zifasha igihugu. Uyu munsi rero navuze nti abo bantu bariko baradutwara barafashe inzira, baravuga bati abanyagihugu dufate ko batabaho. Barya bita abanyagihugu, hari abene igihugu, ni barya bashizwe imbere baronka ivy'igihugu, abandi ntibabaho kandi nibo benshi. Ico ni cambere. Ca kabiri ni ingene bosubiza inyuma ubushobozi bw'umunyagihugu ntashobore kwibeshaho. Nivyo bizana guturira amasoko, nivyo bizana ko basamera bagura imyavu, ntibarime ntibimbure. Natarime ntibimbure barapfa. Leta rero ishaka ko bahona, mugabo itavuze iti turiko turabahonya. Umuntu akwimiye ibikuraza uriye, ubu ariko arakwica, kuko umuntu akwimye umwavu kandi wararimye, yarakwemereye, waratanze amahera, ntiwimbure, kutimbura bingana kujana ku rupfu. Ica gatatu ni ingene abo bantu baca batunga vy'umurengera. Haba abantu batunga vy'umurengera n'abandi batinangara bakabura ikibatunga, hariya bagapfa n'inzara. Ikikurikira nuko abo banamaze gutunga gusumba leta. Bamaze gutunga gusumba leta, bazogura leta, bazogura igihugu. Bamaze kugira igihugu, niho rero hazoba dushitse ku musozo, aho banyagihugu bari bene igihugu bazocika abaja babo bantu. Burya niyo turiko turaja. Rero bazoheza bagure abanyagihugu, uko abanyagihugu bavuga bati wewe ndakugura, wewe ndakugura, wewe ndakuguraya, wewe ndakuguraya. Bagurwa mu mafaranga yari yabwiza ko yagiye guteza imbere umunyagihugu. Ngaruko rero ibintu by'abavugizi. Abavugizi yabivuze Pacifique, mu bisanzwe abantu bari mu nzego barafise responsabilité, barafise ibyo bajejwe. Wewe ntiwofata umwana mu rugo ngo aze kwishura ibyo papa
ajejwe. Hajya uwo mupapa aba ariko arikurako ubushobozi bwiwe abushira ku mwana, ariko abigira nkana kugira ngo we ntiyerekane uko nta jambo afise. Bivuzwe n'umwana bazovuga bati ni umwana yabivuze ntarabigayigwa. Mugabo jewe sinshaka kuboneka kuko bombaza vyinshi kandi nta nyisho mfise. Burya n'uburyo batoye bwo kwinyegeza, binyegeza abanyagihugu bo babaza ibibazo kandi ibyo bibazo bibagora kwishura. Acavuga bati genda mwabavugizi mwe. Abavugizi rero kubesha, urabona ko bijya byinshi zabo byinshi n'ibinyoma. Byinshi n'ibinyoma. Babajije cya kibazo ca abantu uzanya ama titre de propriété. Amakuru jewe mfise nuko uyu munsi leta nta mafaranga ifise iyo kubika ayo titre de propriété ku buryo bwa none biciye muri informatique. Ntabwo bafise. Mugabe kibara gishinga si uko atabwo bafise, nuko bironkera ayo mahera bagashira ku mufuko. Hanyuma muri bya bindi byo gukenesha umunyagihugu bamwake nayo adafise ati nangare na gose. Hanyuma baze bamugira igikoresho, bamugira ikintu anobuje bazoshira gukoresha uko bavyumva. Rero nce gituma bavuze bati ngo ntimugire ubwoba ngo byose ngo leta ngo nk'amatitre ngo ari muri za banki ngo banki bizobimenya ngo abandi nabo ngo ntaco ngo bazozitwara ngo kandi ugiye ngo bacaho gutunganiza ngo ushatse sivyo. Ndaraganye n'abantu bamaze kujayo, abantu batanze ayo matitre yabo bagiye kuyabaza ati nimudusubize, babwira bati ntibiratangura nimurindire. Ikibazo kihari batavuga leta abigeze kuraba ibintu vya urbanisme baratanze amatitre ku bantu benshi nka 2-3, ugasanga parcelle imwe ifiswe n'abantu 3 canke 2, umwe afise titre undi afise titre. Uburono uburyo bazovuga bati wewe raba ingene umfasha, wewe urya muntu tumwibe titre ije kwa naka. Iyo uyitanze irazimangana maze yayindi ya wawundi bashaka akaba ari iboneka. Ivyo bintu rero ndasaba abantu abarundi banyumva bamenye aho babwiza kugarukira mu kwemera iyi migambi igirwa n'iyi leta. Ibarimwo baraja mu gaheza kandi ntibibaze ngo gutekereza kunduma ngo nivyo bizobakiza, bizobahambana gose kuko bariko baraha inguvu barya abantu mu kwinumira umenga ntaco, umenga nibisanzwe si bisanzwe. Harya baziba amaparcelle ku bantu batandukanye bongera baronka n'amahera. Ikibaragishinga ni amahera, ikindi kibaragishinga ni ingene bokuye amaparcelle abategetse bo bakuru bironka amaparcelle bashaka batavunitse. Naco gituma mvugiza harya bijya yavuze sivyo kandi abazi ko atari ivyo mugaba kurikiranwe nande, kuko igihugu kitagiramwe ubutungane umuntu ababaye atagiraho yitwara burya kiba camaze gupfa. Gejeje ngaho turasubira mu kanya. Eko urakoze cyane, nsaba nabifuza ko baza canke kubunganira kuba baritegura ngira ndabaza ikibazo kimwe ntanga akanya kubo babifuza kubabaza abariko baradukurikira kwindi mihora mwandika ikibazo canyu aho muri ko muradukurikiranira n'uwo mukibajije turaheze duce tukimubashikiririza. Pacifique Nazwe na Frederic bamvuga inyumvira mwatubwiye inkingi zigize leta, abanyagihugu, inzego n'uburyo. Ubwo buryo leta ikoresha uva mu makore n'amatagisi y'abarundi, abarundi n'uwu munsi barabutanga. Mu gihe abanyagihugu ari nayo nkingi yindi igira kabiri, niyo iriko irafatwa nabi kuri ibi twakoze ko vyose nibo bariko barasahurwa mu kurihishwa ivyo bataheza ngo bahabwe hejuru y'aya makori n'amatagisi batanga kugira leta ubundi yategezwa kubaha n'ivyo basubiramwo bakarihira. Nivyabandanya gutya mubona ingaruka ari izihe, bizoherera hehe? Mere kuri Pacifique Nazwe. Ingaruka z'ibintu bene ibi
icya mbere coco ni leta itera itakaza icizere cose mu bantu, mu banyagihugu, ku buryo abantu batenda bakumva ko niyo leta kumbure atana kimwe ibamariye. Kandi iyo leta burya zitakaje icizere cose si ikintu usanga coroshe kubaka mu nyuma. Ica kabiri nuko hariho aho bigera, kenshi umuntu arabivuga ukumva bumviriza bakadutwenga, ariko birafise ahantu bigera umunyagihugu ataba agishobora kuvyihanganira. Abarundi bamye berekana kuva kera ubwitonzi bwabo butangaje, ibintu batemera bakabanza bakabibamwo, bakamera nk'abemerana, abategetsi bakabona bakomerwa amashi, kamenga abanyagihugu barabibemereye ivyo bariko baragira. Hakaba rero umwanya habaho bamwe baza baravuga nk'uku kwacu, nk'uku kwanyu, arabafata inzira zitandukanye z'ingene babikorako. Iyo ibikiri imigwi mito mito igenda yitunganye, ariko harabaho umwanya abanyagihugu bahaguruka bakerekana ko bansi ikintu, rimwe na rimwe ari navyo bihora binavyara ibintu bibi cyane. Rero abategetsi batwara uyu munsi ntibakwiye kwibagira ico. Noneho biraboneka ko banabizi, abategetsi batwara Uburundi biraboneka ko babizi, bituvuga nabo nyene barabizi. Iyo uravye inguvu bashira mu bintu vyo gucunga abanyagihugu, urabona neza ko ari abategetsi bagira bati aba banyagihugu bacu umunsi umwe bazotugumukana, none tuzobigira gute? Aha wumva bagwiza imbonerakure bigisha ibya gisirikare, aha wumva amafaranga ajanye n'iperereza aguma aduzwa cane buri mwaka. Nuko n'ubutegetsi bubizi ko hariho aho abarundi bazogera ntibabandanye kuvyemera, ariko kenshi aho ubutegetsi buheza bukihendera nuko kwibaza ngo tuzoba twarakoze inguvu zirengera abanyagihugu, kuko nabo nyene bavyigishwa umunsi umwe bazoba mu bagumuka. Kuko jewe ndiko ndumviriza iyo ndavye abanyandikira bavuga ngene babuze ivyo bakeneye, abasende DFTD barimwo na benshi, nizo mbonera kure zirimwo mu babura bino bintu. Iyo limiteri iriko irabiba ntitandukanya ngo mbega umusende DFTD n'uyuhe, utari umusende DFTD n'uyuhe. Iyo anagesa iriko irabiba usanga bagowe bose, abarimyi bari mu migwi yose. Ivyo twagiye turavuga ko byose rifumbire baribura bose, pasiporo abazikenera bari no muri CNDD-FDD nabo nyene baramwe mu babibura. Ibi byose tuvuga n'amagorwa ariko barundi bo migwi yose, ku buryo umunsi umwe nabo leta iba yibaza ko izokoresha izotinda ikarengerwa, nabo nyene bakaba muri aba batinda bagaheba, bakavyanka bakavuga bati ntitwemera ko ibintu bibandanya gutya. Ikibazo ca mari, ivyo bintu bifata umwanya ungana gute? Nico kenshi baca bambaza ngo bibaza ko bizoba ryari, bibaza ko abarundi bazobikora ryari. Abarundi bafise ritme yabo, atanumwe ashobora kubasunika gushika ku mwanya nyene ubugeze. Ivyo berekana bakavyerekana ko batavyemeye. Ubuheruka mu mwaka uheze urabona ko bavyerekanye ku rugero bashobora, nko kuri bijya vy'amatora ko CNDD-FDD yaronse inzego z'iperereza zibwira ko abanyagihugu batari kuyitora, ko vyari vyagezaho n'abasende-FDD bo nyene bavuga ko badatora CNDD-FDD, ariko havuye ko ubutegetsi butegeka ko naho abari umusende-FDD aja gutora, babona ico agiye gutora bamuherekeza no mu kazu k'itora bakibonera neza ico atoye, kubera ko ata numwe bacizigiye. N'abasende n'abanywanyi ba CNDD-FDD babo ntibacizigiwe, bavuga bati nawe uratwereka aho utoye kuko turumva ko namwebwe mutakitutwemera. Nuko abanyagihugu bagenda bagira urugero kwerekana ko batemera ivy'intwari ikora gushika ku munsi bazotinda bakayihagurukira. Urakoze cane Frederic bamvuga inyumvira. Ego, icambere ndi buvuge nuko hariho ukwemerwa kwa leta guca kuja muri kabaza, niyo nkurikizi ya mbere. Inkurikizi ya kabiri nuko kandi ubutungane buja muri kabaza. Ivyo bivugwa n'umuhinga yitwa John Rawls. Hanyuma bugira gatatu nuko leta igituma ibaho kiba kitakiriho. Fata nk'ubu igituma we ubaho kitakiriho ntubu kiriho. Ivyo bivugwa n'uwitwa Aristote. Nukuvuga leta iriho kubera iki? Kugira ize gufasha umunyagihugu. Uwo munyagitagi gishaka kumufasha iriko iramwiba,
ntiba igifise igituma ibaho. Hanyuma abanyagihugu baca babona ko iyo leta ari umwansi wabo. Iyo leta ikika umwansi w'abanyagihugu. Abanyagihugu nabo barayigirayo bakayihunga. Bamaze kuyihunga, bayihungana n'ivyo bahora bayiha. Hanyuma ikikurikira ni kugira ijambo imbere y'abanyagihugu. Navyo nyene bica bija muri kabaza uko bivugwa n'uwitwa Max Weber. Birambigorana ingene wewe uri umuntu ugacuza imbere yiwe ngo nitugira amahoro kandi uzi neza ko ari uri muramwica nabi. Rero nce gutuma ibica bikurikira nuko mu vy'ukuri umunyagihugu ategera ko atagishaka kuri leta, nta niba gifise kuri leta. Leta yamaze gucika umwansi. Burya leta imaze kuboneka mwene uko hacaza ikibazo. Mbe none ni bizogenda gute ngo uwo munyagihugu asubire kwizigira iyo leta? Iyo leta izoba yakoze iki kugira ishobore kwizigirwa? Izoba ari ya leta nyene canke azoba ari yindi?